Haleluya. Turi mu ndwi 12 zo kubohoka. Amena. Mu minsi tumaze kwiga indwi zingahe? Zitanu. Muri izi ndwi zitanu ninda amaze kuronka ikimufasha mu kubohoka canke amaze kuguruka canke arico vyamufashije ashira ukuboko hejuru. Yesu abahezagire cyane. Yesu abongere imigisha. Tumaze kwiga indwi zitanu, tumaze kubohoka ku bintu bitanu. Icya mbere twabohotseko amasezerano. Twasanze hari ukuntu Satani aboha abantu akoresheje amasezerano. Icya kabiri, aho umuntu yisanga ariko agendera muri control y'abadayimoni. Ubu twaravuye muri control y'abadayimoni. Ubu turi munsi ya control y'Imana. Amen. Apana kwa kundi Satani agufyonda gutya canga. Ubu vyaraheze mbwa ubu dusigaye tuyigira munsi ya control y'Imana. Icya gatatu, ubusambanyi. Abahoze ari abasambanyi kuva uno munsi byaraheze. Naratangaye cyane kubona ingene Imana iri kwirabohora abantu cyane muri izi ndwi. Ni nayo mpamvu Satani afuha cyane. Ariko ndazi ko indwi 12 tuzoziheza mu izina rya Yesu. Amen. Kandi bizokunda. Haleluya. Ariko agomba ngo abiteshe hagati ariko ntazoshobora kuko Yesu ameamua na ameamua. Haleluya. Icya kane rero. Umugabo canke umugore w'ijoro. Femme de nuit canke mari de nuit. Twavuze ko hari ibintu tudashobora kuvugira mu bantu kubera harimo abakiri bato n'abakuze, hari ibintu tudashobora kuvugiraho, ariko rero tuzobivuga neza ibijenye n'abajene. Turaza kubidoma ko icyari cyo cyose A tuyite A, B tuyite B. Amena. Abapapa n'abamama nabo tuzovyinjiramo, naho nyene urumva n'abamama n'abapapa barabizi ingene tora tuvugana. A tuyita A, B tukayita B. Ntavyo guhishahisha biba muko nta mwana abarimwe. Iya gatanu twize kuva mu buvumo ubukene. Haleluya. Urazi Satani ashaka kugukenesha kandi akabigira ku mayeri. Kandi twagiye twiga ukuntu Satani agenda akenesha abantu. Ntitwanabivuze ko cyane gose kuko ibi vyigwa kimwe tucize uko kigomba kuba, tociga indwi zitatu ku munsi twiga ikigwa kimwe. Haleluya. Tubwe nk'iki kigwa cyo kuva umuvumo w'ubukene turashaka kuciga indwi zitatu ku munsi kugira ngo tugiheze neza. Bwana saidie sana. Aha tucisha hejuru kugira ngo nimuave muvuga ati waba turara ngaha au vipi. Bwana siwe sana. Muribuka Eliya agendeye wa mupfakazi yarafise agafu kangana urushi n'utuvuta dukenya. Yabanje gutanga twatundi afise kugira ngo Imana imuzurize. Sasa Satani mu kukuboha akubwira ati ntutange kuko akwereka amarezo atandukanye. Kandi koko usanga ufise icyo wotanga. Nawe wewe batari amahera ufise n'ikirato wotanga cyangwa ufise n'ishati wotanga. Ariko Satani akakwereka ivyo ubuze, kwereka ko biba bivuyemo, akwereka soustraction. Mugabo ntakwereka ko vyo bihaba vyiyongera kuko nivyo biharuro vy'Imana. Mu biharuro vy'Imana biratandukanye by'abantu. Harura 1 plus 1 plus 1 égale 1. Sinzi ko mubizi. Imana data, Imana mwana, Imana mpwemu yera. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Bose n'umwe. Ngo mbiyaro twe tuzi kimongeze ko kimwe ikindi ukongeraho ikindi kimwe biba bibaye bitatu. Mu biharuro vy'Imana rero sasa kugira ngo vyigwize ubanza gukuramwo. Sinzi cyo gihano ko mucumba. Ibanza gukuramo kugira ngo vyigwize. Yesu akiri mu ijuru bari kumwe, yari yibereye mu ijuru, nacari bwavemo kugira ngo kize gucungura abantu benshi. Ariko hamaze kuvaho ikintu mu ijuru, Yesu avamwo azangaha kwisi araducungura. Noneho abantu bavuye bakizwa ari benshi, natwe bitwetse turakizwa. Ivyo nivyo biharuro Imana ikoreramo. Ibanza gukuramo kugira ngo bigwire. Ikigwa gira gatandatu no munsi tugomba kubohoka ku kintu cyanditse aha mu Kuvayo 20:15 havuga ati ntukibe. Ni kagufi. Hari ukuntu Satani aboha abantu kandi akababohesha ubusuma.
iyo n'umugozi cyangwa n'umunyororo wabosha abantu benshi kandi ntibabizi bawugendana batabizi. Icyo nacyo kikaza kuba umuvumo mu bintu byabo kugira ngo ntivyavanse bitere bija imbere. Ndaguha akarorero, umusuma si wa wundi abomora inzu wenyene. Ndazi ubunyene mwobona umusuma arenganye ngaha murondera amabuye naho mutayabona mutuma mutora ibikaratasi mukamutera ngo n'umusuma. Ariko hari ikindi gihe usanga nawe uri umusuma karuhariwe mbere urenza wa wundi. Uyo si umuvumo ugendana. Inzu ukaba warayubatse mugabo amabati nayo wivye. Inzu kayubaka mugabo ugasanga isima niyo wivye. Sasa unataka ubarikiwe namna gani? Sasa uzosenga ryari Imana ikumve inzu warayivye ari ubusuma? Hari kindi gihe dukora Imana tukayisumbwa ati baba kwa nini haunibariki? Atakubariki namna gani? Waraboshwe n'icyo cyaha cy'ubusuma kandi nicyabaye icyaha gusa cyavuye kiba nk'umuvumo kuko n'umwana wawe asigaye yiba kandi yahereye kuri wewe. Umwana warakubisabweza uturira amaboko amaso sinzi umunwa n'ibiki umwita umusuma ariko ni wowe karuhariwe wa mbere. Inzu yawe ifise amatafari 3 wivye mu gihe umuntu uzenya mu furnisere yayazana mwaraharuye urenza ko ayatatabizi. Sasa wayubakishije inzu yawe irahumanye, ishati wambaye niyo wivye, hari umuvumo uri kugendana nawe mugabo ntavyuzi. Hari umuntu ushize telefoni hafi yiwe arayifata karabati ni sangapi kumbe ariko arakuramo amayinite. Amayinite waje kuyakura yucu yakoresha uzo yasubiza gute none ko uwihanye icyaha asubiza ivyo ya nayo mayinite ko wayavugiye ko izasubiza gute? Hari icyaha kiriko kigendera mu bantu kandi gifatwa nk'igisanzwe. Ndakubaze, uwivye irigi n'uwivye inkoko, urazi ko inkoko iva mu rigi, irigi naryo rikava mu nkoko. Ninda wakosheje gose? Sawa murabizi bwa bundi. Uwivye ugwembe n'uwivye umuriyoni barangana imbere y'Imana. Niwibaze ngo Imana ngo izovuga ngo ngurumva ngo we wari wivye dukenya vraiment gerageza wowe ushike ngaha hafi y'ijuru gusa niwinjire mu ijuru kameme mugabo we wari wivye dukenya. Oya uri umusuma. Kandi ntuzuhirahire ngo utere ibuye uwivye kuko uri umusuma. Imbere y'amategeko barabu wivye vyinshi mugabo imbere y'Imana ni barabu wivye vyinshi uri umusuma. Rero Imana yo irarenza aho gato. Yesu yavuze ati unavyiyumviriye ubukosheje ubuze ati nakandaka undi niwe yagiye kwibisakoshi asanga yivye gwiwe. Bari bayideprashije yiwe bayishira handi hantu we akaba yarazi ko ari ihanda hantu acavuga ati ijya sakoshi ndabona itegeza kubirimo ibintu byinshi cyane reka nje kuyiba. Acajara terura riba agiye kunyegera ahantu ngaraba asanga ni yayindi gwiwe. Imbere y'amategeko ntawo muhana kuko atwaye gwiwe mbwa imbere y'Imana yivye. Hari umugabo umwe yari umusuma karuhariwe yabinyibwiriye wenyene ambwira ati je haragera igihe mfata ivyanje nkabitari mbuzi ico niba nta munsi warengana ativye agafata ikintu ciwe akakinyegeza ahantu hari ya pembeni maze akagenda pole akagisimbira ko wa akacanyegeza kiruka. Mugabo Yesu ashimuwe yarakijijwe. Haleluya. Sasa wari umusuma umuvumo ugendana nawe kuko imbere y'Imana uboneka nk'umusuma. Uri kurarimba mugabo uri umusuma, uri kurasenga mugabo uri umusuma. Kandi hari kindi kintu Satani agerageza kukwereka kugira ngo byoroshe akubwira ngo ivyo byabaye kera. Hari umuntu yivye kera Satani akakwereka ko byabaye kera
ariko uko byakabaye kose byaba kera cyangwa ubu utabyihanye cyangwa wature icyaha kikugumako. Urazi washaka kubaza ati ugira urenze. Urazi ku kazi bagwaha impapuro ukoresha mu kazi ngo fata zitatu gatanga na muhira guha abana baze gukoresha kuri dessin mengana ibisanzwe. Mubona impapuro z'akazi uri umusuma. Ni impapuro z'akazi. Sasa unazipeleka nyumbani, gura gwawe baraguhemba amahera, gura gwawe uha abana bawe. Uongo kweli? Uri umwigisha utangura kuvuga ngo ki travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ngukora ku hotel ajya ku hotel. Ugacupa tingwa zingahe zibiri ukagenda utwaye kandi nukubona umenga ntacyo bitwaye kinini. Mugabo ni ingwa z'ishuri. Uzitwaye muhira kugirisha kurdi sora abana baguhemba wewe. Sabahemba ishuri bahemba wewe. Wivye ingwa zibiri ikito gutangaza zo kubuza ijuru. Ingwa zibiri waritondeye byose. Ingwa izo zibiri. Sasa Satani akaguhenda ati zongwa zitware. Satani akaguhenda ngo genda ugure ari ahantu hazwi badandariza amatelefone y'ubusuma. Ukagenda ngo nizabe ikindi mugabo ukabuzi ko ari y'ubusuma. Uri umusuma nawe. Kandi kuyigura ubu muhaye impigi kugira ngo yibe izindi kandi muzo azokwiba ni yawe irimo. Bwana tusaidie sana. Ubu muhaye impigi kugira ngo abandanye yiba. Wowe kagenda kugura ngo nivyabeye chini. Nagiye kuri magazine imwe sindayivuga ngiye kugura mampuru ya projecteur abiri. Imwe bayigurisha 5000. Hama nyamukozi acambwira ati mugabo urashobora kugenda hariya pembeni ukacuma 3000 kama 6000 hama nkazigupokeza patron abibone. Ndamubwira nto ya ni zigwa 5000 zibiri ni 10000 ndayaguha patron abona uzime ku muco hagaragara. Urazi iyo tuba tumorekewe n'amatara twivye twohezagirwa n'umuvumo gusa. Ubu uri kuravugira ibintu ku muvumo gusa. Bwana tusaidie sana. Uziko wiba muri bus 200 350 umukonvoyera yibagiye kukubaza amahera urikaye ushukigira uwejo 350 arashobora kujana mu muriro 350 waritondeye ivyagezwe byose. Satani akakubohera kuri ako kantu ati Imana ishimwe vraiment narimbuze turaza senkani yo kugura umunyu none Imana bigize neza mukumva Imana yacigira neza acara byibagira. Undi niyo yadukiniye teatre ngatubwira ngo Imana ikiranko nyongera inkomezi ujya mugabo ndamutuka ugo rututsi nca ndamukubita niyo ngumu. Hari kikuboshe cy'ubusuma kandi cyabaye nk'umuvumo muri wewe kandi navyo wigeze wiyumvira ko kandi byaragusubije inyuma mu mwemu kandi niwigeze uniyumvira cyane ko Imana ishobora kubifatira ko mugabo uri umusuma. Ureka kuba ufungiwe mu mpimba mugabo mugashoka Imana urimwo uri mu mbohe uri mu ibohero ry'ubusuma. Kandi rero ushima ko uboshwe nta nubwo wiba misi yose. Satani yakuretse ngo wibe uwo munsi gusa ukabigendana nta ngorane. Hari umusuma umwe mugabo baramwishe yahora kwiba ingunguru yiwe yiba ingunguru gusa nta kindi. Yari umuspecialist w'amagunguru agakwiba ingunguru maze agaca arisiga irangi akaca yicisha hafi yawe kugira ngo ucumubwira ati naka nta ngunguru waba ufise ngo igurishwa kwiyanje barayivye. Akaca kugira ati ndayifise akaca kuzanira ukazoyikoresha rya rangi ryo hejuru ryavuye ko riko rirahera ukacumenya ati yari yagunguru yawe haheze umwaka ntuzosubira kumufata. Akubwira ngo igisuma nigifashe baramfashe. Mugabo munsi bamwica nari ndahaciye bamwicishije fera beto bayinjije mu kanwa. Yaragiye kwibigungura uko nyene umunsi 40 yari ishitse.
Bwana saidie sana. Sasa wewe ntabwo uri umusuma nk'uyo abikera misi yose, Satana gutera kwiba rimwe ryonyene ukacugumana ivyo vy'ubusuma gusa. Ukabigumana, nimba ari impuzu wivye urayigumana uko, nimba ari nuzenya wivye ukayigumana uko, wikibaza ko ari amahoro, kumbe si amahoro. Imana igwarura ko ubwo busuma. Sasa hari kindi gihe widoga ngo kumbure ngo Imana ngo vraiment ngo Imana ngo yarampariye kubera ntirigere bimbwira ko ikintu, none sindiko ndakubwira, ugomba ko yobikubwira ko gute? Ega Imana ivuga mu mvugo zitandukanye kandi no mu buryo butandukanye. Urindire ko Imana igwamagara ngo we Maria we Janine wantuzenye, ati wowe umusuma y'amahereni wambara nayo wivye, oya. Hallelujah. Uzana ivyashara vya fraude ngo Imana ikiramfasha rero obere nibamfata. Urumva rero nibamfashe naciye ncanuzenya, Imana ishime ko Imana imfashe uyu kwezi nzokunguka neza cyane. Umeiba wivye. Mvuze ni umeiba chini ukinkuri mu yabaye ahantu. Hari abantu batazi kuvuga ijambo runaka. Hari ubwoko muri Kenya mbe nibaze kwivuga vuga be. Nkuko nino hari abantu usanga bishika umuntu ataba dushoye kuvuga she akavuga se cyangwa se akavuga she, birashika? Cyangwa ze na je zewe mwene ivyo birashika. Sasa muri Kenya ari ubwoko batazi kuvuga mbe, bavuga be. Batazi no kuvuga che, bavuga she, mu gishingo cha che bavuga she. Sasa haza umuntu azi kuririmba neza cyane, ashika kwibwa c'indege aho hantu, hama inshuti yiwe amuzi wo muri ico gihugu ca Kenya aba mu kumupresenta imbere y'abakuru bari ngaho, harimo abapolisi niki. Acha bavuga ati huyu anaiba, huyu anaiba. Agomba kuvuga ngo anaimba, huyu ni mkali kwa kuiba, ni wa kwanza anaiba. Baba kweli anaiba, anaiba. Una uhakika kabisa, urabizi neza ati cyane ni inshuti yanjye, ati anaiba huyu hana mchezo. Bacha baramufata rero, bati umuntu rero nukumufunga cyangwa tukagira ico dukoze, mugabo ni inkuru kameme. Barashaguhana utariwe, kumba umusuma bamusize ngaho. Wowe umusuma karuhara mugabo nibigeze bagufata, mugabo gafata utariwe. Wa mugabo acavuga ati anaiba, washa. Agomba kuvuga ati washa. Bacha bafata ikibiriti. Ati washa huyo. Ati unakubali? Ati ndio washa. Mimi ndio nasema washa, mimi naruhusu washa. Kugira ngo acha, ule kuvuga acha. Bacha baramwatsa. Mugabo bakije utariwe, nta nubwo yari umusuma. Mugabo umusuma ni wewe. Pole sana. Pole. Uri umusuma ntavyuzi. Harura muvyi wawe ufise. Mucyo cyose uko byakagenze kose. Harimo ibintu by'ubusuma biri muri wowe kandi byarakuboshe. Ngira ndagusengere, simvuga menshi no musi. Ngira ndagusengere Yesu akubohore. Haguruka. Yesu ni wimbo na